eka Stefani Bizi muyobozi turabaramukije nanje ndabaramukije cyane. Hari inkino zikunda gutunganywa zo gutomboza zitari nke murazizi, twovuga kazino, twovuga izi nkino bakina za football naho nyene barakina bagatomboza, twovuga nizi bakina kuri internet aho kwa telefone cyane ku mashini. Izi nkino mwebwe nk'umuhinga kumbure muzizi kuyiki? Murakoze. Ubwa mbere ho nubwo mwavuze ko n'umuyobozi Jeje Udandaji muri societe yitwa Rona, ivyo sinza kuvyishura nk'umuyobozi kumbure kuko isosiyete se kuntunganijwe n'ingene amakuru ya societe heza gasohoka, ariko kandi nk'umuhinga yigenga amaze imisi akwirikirana ivyerekeye imikino, ndabikoramwo nabiravye hirya no hino, ndabisoma ndavyiga ingene ivy'imikino itunganywa, kumbure ndaza kuguha umuco muri rusangi nk'umuhinga yigenga. Icambere nagomba manze mpere ko iyo mikino iri buryo bwinshi. Ubwa mbere hariho ivyo bita mu Gifaransa les machines à sous. Abantu rero baritiranya bakavuga yuko vyose ari amakazino, mugabo vyose si kazino. Ajya mu machine à sous bayitwenda yise ni machine à sous. Iza kwitwa kazino ibaye nk'isare nini irimwe mu machine à sous menshi, hakajamwo n'indi mikino myinshi nk'ivyo bita mahurete, ugasanga amajackpot bakina n'amakarata n'ibindi. Aha mu Burundi dufise kazino imwe nayo nyene no kwita ko ari nka mini kazino, iri ngaha imbere gato ya Sokabu, ariko ubundi bijya vyose mubona vya machine mu majambo akoreshwa muri ubuhinga bw'inkino bayita gusa les machines à sous. Hashobora kuba salle de machines à sous basanga ni imwe, ariko le casino najya amasare manini abarimo machine menshi, akabamo n'iyindi mikino myinshi ihurira hamwe n'ivyo bita le casino. Uwundi mugwi n'umugwi bita les paris sportifs. Les paris sportifs no kuvuga ni nijya mikino mubona y'imipira y'amaguru, abantu batomboza batazotsinda umugwi uzotsinda kuri ibi. Ayo paris sportif nayo nyene ari kubiri, hariho inkino novuga z'ukuri, haba hariho umugwi wakinye n'uwundi, hakaba n'iyindi migwi usanga ari ibintu bakreye kuri internet, ukabona muri televiziyo mbengana abantu bariko barakina mugabo atanu bariko barakina ari montage yabaye, ukabona nk'imbwa ziriko ziriruka, ingamiya ziriko ziriruka, mugabo atari ukuri, ari ibintu bakoze kuri internet. Nivyo bita mu Gifaransa les jeux virtuels, ariko navyo nyene biri mu migwi bita amapari. Hari uwundi mugwi bita les jeux de loterie, ni nk'ibi usanga abantu batomboza ibintu vy'ibiharuro, ati ni mutori ibiharuro biza gutombora, haje kimwe muri ibi canke bibiri muri uza kuronka amafaranga angana uku. Ni bimwe mubona dukora twebwe ngaha vy'amatike abantu baharura, bijya mu mugwi bita les loterie, aho usanga abantu bashobora gukina bagatomboza. Hariho rero ubundi buryo bw'imikino ngaha bugwiriye ivyo bita loterie commerciale, no kuvuga abantu bategura itombora mu buryo bwo kudandaza. Hariho amasosiyete abikora nka Bararodiga adanaza inzoga yakoresha itombora, iza Radake barabikora, izi zidandaza ibiza amashene de television canke amateleviziyo bwabo nabo nyari igihe bakora ico twokwita tombora y'ubudandaje, bavuga bati ukaza kugura ikintu ugasanga aka kantu kameze uku, uraza kuronka agaciro kugira ngo bashobore kugwiza abantu benshi bakina. Hari ubundi buryo bw'amatombora k'umurengaha butarabaho, aho usanga umuntu akeneye gukora igikorwa kanaka, nko kubaka ishuri, kubaka nk'urusengero canke amarero y'imfuvyi, abantu bakoresha tombora kugira ngo amafaranga azoboneka muri iyo tombora aca akora muri ivyo bikorwa vyo kubaka ico gikorwa, nizo tokwita tombora caritative. Aha rero mu Burundi ivyo ntibirabaho. Mu ncamake hakaba rero n'indi mikino, na cane cane ivyo z'amapari hamwe n'ivyo z'amaroterie nababwiye, urashobora kubisanga bikinirwa mu masare, cyangwa ugasanga biri kuri internet, cyangwa ugasanga biri kuri smartphone, urumva ni ya internet. Ariko hari ngiye usanga ari nkino zaciye ku message kuri telefone.
byarakunze kubaho ahinze mwize kubona mu minsi ahera bavuga ngo kura kuko ya Noel bikaza kuri message isanzwe ya telefone no kuvuga ni ngiye ushaka kwinigwa mu masare cyangwa zigakinigwa ku buryo bwa telefone ari message isanzwe cyangwa kuri smartphone cyangwa kuri internet mu ncana k'ivyerekeye ibikino naho nwandagarukiriza ariko hariho iyindi mikino bakora kuri internet ku matelefone no ku mashini aho abantu barabikina batazi iyo society iri kubikinisha hiri bagakinira ngaho kandi bagatanga amafaranga abana no twavuga ko ubwo rukino twurufata gute bo ubundi bwo nabivuze nk'umuhinga iyo ikintu kiri kuri internet no kuvuga nimba society iri mu Burundi n'uri muri Australia ashaka kugenda kuri internet akabona iyo je nyine bikakinishwa iyo rero ugiye gukina ugakina uri nko muri Australia ugakina kuri society iri mu Burundi cyangwa uri mu Burundi ugakina ku society iri nko mu Faransa uraza gukina amafaranga yawe agende mugabo nihagera yuko utsinda uronka inyungu uza gusanga wewe iyo nyungu yawe itagushikira kuko iyo society ntayuzi nico gituma ngaha no hanura abantu bakina kwiyo mikino yo ku matelefone na chacha kuri internet uyu ugiye ukaja kuri plateforme ukabona hero society ni byiza kumanza kumenya ati mbega iyi society iri kakinisha irihe iri mu Burundi kuko iyi society iri mu Burundi cyane mu gihugu uri kurakiniramwo uza gusanga naho wotombora inyungu waronse bwe mu gutombora wewe ntigushikira ko ntuza kuronka aho wishuriza naho urenganywa nturonka aho witwara cyo nabana buye kwintu byo ku matelefone no ku internet biratandatu kuko ubundi kwisi yose ibijanye n'imikino birafise imyaka kanaka umuntu atayenza mu kwikina mu ya matelefone rero cyangwa kuri internet barakubwira ngo shama imyaka yawe mugabo urumva umuntu imyaka 10 ni kesho safu 18 mugabo umwana w'imyaka 14 nko mu gisagara ushobora gusanga amaze kumenya gukoresha smartphone ameze gukoresha internet ashobora kugenda kandikamwo 18 akabesha akaca bikina ugasanga byamutwaye umutwe kubera yuko bitari controle neza hari n'ikindi kibazo kumure no kuri leta yatoza kwigaruka ko mbega amareta muri rusangi akuriki n'ibintu by'imikino mbega amareta yokuriki ngo bikinwe neza canke baronka inyungu zikwiye muri ivyo bintu ariko urumva iyo biri kuri internet iyo biri kuri telefone mu ncamake biragukurikirana ariko nkavuga nti umuntu asanze urukino kuri internet birasabwa neza yuko amanza kumenya mbega isosiyete yarushize ko irihe niyo natombora nindaza kundiha andiha gute usanze atari sosiyete iri mu gihugu urimo kuko iyo ndiko ndavuga unashobora kwisoma ari Tanzania ari Kongo ari hehe atari sosiyete iri mu gihugu urimo uvyitondera kushobora gusanga uburyo bwo kureba bugoye nabwo butekanirijwe kuri telefone bamaze kubona yuko utari mu ico gihugu barimo bashaka kutabikora ntoronka aho wishuriza ubundi bwo hari ikindi kintu gikomeye nagomba kumanza kuvuga ibintu bijanye n'imikino n'ibintu biri mu bintu byinshi bo hariho abeshi babikinisha umuntu biye kurondera amahera bisanzwe ibikorwa byo kurondera amafaranga ariko hari igihe usanga ari amasosiyete agira ikintu bita blanchiment d'argent ugasanga afite nk'amafaranga bivye muri leta kanaka cyangwa ugasanga n'amasosiyete bakwe mu kudandaza ibiyarwa mutwe cyangwa ibindi bintu bitemewe n'amategeko bakaca barondera amasosiyete akinisha ibintu vy'ama jeux de hasard kugira ngo bazoze kwerekana yuko ayo mafaranga bafise yavuye muri ya societe kumbe nari amafaranga bari basanzwe bafise yavuye ahandi murakaza kugura societe uyu kanaka akazaruka amafaranga bamwe yavuye mu ico gihugu kumbe sayo yinjije nayo yarasanzwe afise yavuye muri branchement kubera ibintu vy'imikino birimo amafaranga menshi cyane mu bihugu usanga abantu bafise amikoro akomeye hariho n'abandi babikora pour financer les groupes terroristes cyangwa pour financer les rébellions aba tugatonga amafaranga yo financer rébellion cyangwa groupe terroriste reka turanse les jeux de hasard twegeranya amafaranga tuzoyakoresha muri ivyo
nk'abantu baza gukina ku mihora batazi abayishize ko baribo batazi ingene bimeze bashobora gusanga bitaye mu mutego ubusanga ariko batanga intererano ku migwi y'inkozi y'ikibi batabizi neza ko ya amasosiyete atazwi mu gihugu. Cyo gituma rero kumbure leta yashaka gukora ipolisi muri vya cybercriminalité kugira ngo barabe ingene barimita canke les gestionnaires de plateforme canke ba telefone bakaraba ingene barimita, ariko ni igikorwa coba kirekire gisaba ubuhinga kumbure bwinshi kugira ngo turabe ingene wemerera ibi ikintu cemerere, ariko ubundi urukino ruri kuri telefone canke kuri internet utazi yo rwaje ruva icyo yaciza wo wihoza. Tuje ku nkino zemewe aha leta hari ico ihungukira mu nkino zikinwa zemewe n'amategeko. Ubwa mbere hoho mu misi yahera mu myaka iheze ibintu vy'amarotri ni ibintu biri nko mu isi yose, kenshi wasanga ari leta yonyene ivyikorera kugira ngo kumbure amafaranga avuyemwo aheze akore mu iterambere ry'abene gihugu. Aho sasha vuze mu Burundi gusa ni nko mu isi yose. Mugabo aho haziriye iyi politike ya Banque Mondiale yo gushira ibintu vyose vya leta bintu babikorera twabo, ibihugu bitari bike vyarahevye kubikinisha ubwabo bakabiha amasosiyete yo hanze canke yo mu gihugu yitunganije. Hanyuma rero ayo masosiyete akaza gasaba impusha akabikora, ariko arabikora ubwa mbere aratanga amakori nk'andi masosiyete yose, ubwa kabiri arakoresha abakozi bagahembwa hanyuma bagatanga ikori. Ayo masosiyete araheza kenshi usanga yakose n'ahakorera, ni ukuvuga naho yakose bakaronka amafaranga. Ni mwiyo nzira rero bashobora guteza imbere, bashobora guterera mu iterambere ry'igihugu. Mugabo ikiza kugorana ku bihugu bitari bike ni ukumenya ati mbega amafaranga bariko barashira muri ibi bintu arahuriranye nayo amahera bariko bararonka muri iyi mikino arahuriranye nabo nayo bariko baratanga muri leta. Ubwo ntibatoza menshi mugabo bagatanga make muri leta. Igice rero kigira kabiri cy'iki kiganiro mukaba muzogishikirizwa mu makuru yacu yo hanyuma.